Bakunzi ba Mijo Talent TV, bakunzi banje, bakunzi ba Jedor, ndabakunda cyane gose murazi yuko uko bukeye nuko bwize ndabitwararika cyane gose. Hama uyu munsi bavuga mu Congereza ngo another day, niko bivuga uyu ndi munsi, umunsi udasanzwe, umunsi uri hejuru. Nongeye kugarukana n'umukunzi wanje Emma King. Ubushize twari kumwe turi mu kiyago kandi kiyago cagenze neza cyane gose, muracibuka murakizi niba mwacibagiye. Reka tugira iki, reka ndakibibutse. Icivugo ni cakindi nyene amabi afatiye ku gitsina. Hama uberutse twababwiye yuko twayaze ku mabi afatiye ku gitsina ku ruhande rw'umudamu, ku ruhande rw'umukenyezi, umufasoni. Uyu munsi rero tuje kuri iki civugo tugiye kwerekeza ku mwigeme, ku mukobwa Emma King. Mugenzi wanje ndagukunda cyane gose, ariko imbere yuko mbana byose reko banze uramusane ko badukurikirana. Kuri murakoze cyane. Ndongeye ndaramukije abakunzi bacu ba Mijo Talent TV. Hanyuma ndaramukije n'umugenzi wanje bitwa Jedor. Mumeze neza. Mu vyukuri ndashima kandi namashima Imana uko bukeye nuko bwije, ndose kuramuka ije ndabishimira Imana, kandi ndashima Imana kubw'umukameramani wanje, kubw'umuproducer wanje David Harrison. Aya majwi yose kugira ngo abashikire, izi image kugira ngo zibashikire, niyo mukameramani, niyo muproducer David Harrison abikora neza cyane gose, ntibagiye gucishamwe neza yuko ari umuntu ariko abikoreza mu guca Burundi, kandi umuntu akora indirimbo ziri to so fire. Bakunzi ba Mijo Talent TV, reka tubandanye ikiyago cacu. Emma King, sabwe umukobwa, umwigeme ahohoterwa gute? Umukobwa Rindira gato, rindira. Mvuze umukobwa, mvuze umwigeme ahohoterwa gute? Aho hanze turumva abigeme bariko barahohoterwa, bariko barononwa, bafatwa ku nguvu. Ndashaka unsigurire rero gute abakobwa bariko bononwa gute, bariko bononwa gute? Murakoze cyane. Kuvuga yuko umwigeme aribo abana bacu b'abakobwa, nabo nyene bari novuga uko bari uburyo bubiri. Hariho haba bigeme twita abayabaga, hakabaho n'abigeme bakiri bato cyane baba tuvuga uko bari munsi y'imyaka 10 nabo imyaka 5, nabo duhora twumva abantu b'ibitabanga bipfa mutima ngo vyabafashe ku nguvu. Ariko no munsi sinzi umwigeme, kuko abigeme bari uburyo butatu. Sinzi rero umwigeme tujya ngo tuvugeko. Umwigeme wa mbere je ndakubwira ni umwigeme akiri munsi y'imyaka 5, abo bana bacu nyene bakiri bato bahora bafatwa ku nguvu n'ibintu by'ibigabo cyangwa se by'ibizehe bishaje. Umwigeme agira kabiri na abana nyene babadoresa bakiri mu buyabaga, gifiri mu mwaka wa 6, w'indwi, w'umunani, w'icenda gushikaho. Undi muce ugira gatatu w'abigeme nabigeme bakuze bahejeje amashuri, bageze mu myaka yo gukundana n'abashiri babo. Rero sinzi umwigeme ushaka ko tuganira kuno munsi, mumfashe. Ndagushimiye cyane gose. Ndinze vuga umwigeme ndiko mvuga abigeme bose, ariko ndinze vuga abigeme bose nivuga yuko abigeme bose barangana, kuko abo bahungu habanu bononekaye mu mitwe, habahungu bononekaye mu mutwe. Ushaka kuvuga yuko uri umukobwa ati jewe ndakuze ngo je ndiyemera, ariko niwe mara guhura n'umuhungu yamaze kononekara mu mutwe, nukuri ndakurahiye arakonona, kandi akakonona akanakonona gaheza ko akakonona. Ndashaka rero umbwire kora abo bigeme bakiri bato ukungene bahendwa, ukungene bafatwa ku nguvu. Ego murakoze kandi abashimiye mumbajije neza cyane. Reka duhere kuri uyu mwigeme akuze, kuko wewe abari kagenda mu bintu yitwa ngo arazi, mugabo rimwe na rimwe
atavyazi. yego Keshi bakunda kuba bafise abagenzi babo b'abahungu, hanyuma akaba afise n'abandi bagenzi nyene b'abahungu ku ruhande yitwa abagenzi basanzwe, apana vya bindi vy'urya yitwa ngo ni sheri wiwe, wanagomba rimwe na rimwe ugasanga bavuganye ngo bazobana. Ujya wundi muntu w'umuhungu ari ku ruhande nawe nyene yamukunze, mugo nawe akaba afise uwundi muntu bavuganye uko bazobana, yego niho uza gusanga wa mwigeme aza kugira ingorane. yego Uyu mugenzi we bazobana bavuganye uko bazobana ashobora kutamuteza ingorane, mugabo ujya wundi muntu w'umuhungu nawe yamukunze kandi basanzwe ari abagenzi kandi wanagomba bemerana bagendana, wewe kukubera uko abona uko atantumbero yakazoza afise kuri uwo mudamu, kuri uwo mwigeme. Abakunzi banje banyihanganire biza birancanga. Nukuvuga akora ibishoboka vyose kugira ngo ujya mwigeme basanzwe bamenyeranye, basanzwe bakundana, arabagenzi aze amusambanye. Ati ivyo navyo bigenda gute? Mwigeme n'umugenzi wawe ushobora kumutumira mugasangira ifanta, uburyo rero mugiye gusangira ifanta ni waba ufise umugambi cyangwa se warateguye kumufata ku nguvu, bizokunda kukuza gusanga ari ibintu we bikorohera cyane kuko warabiteguye kandi ubitegura atavyazi utamugishije inama. Aha rero tubigenda gute kugira ngo uyu muce wa mbere wo mwigeme wa mbere tuwuheze? Umuhungu asanzwe akunda umukobwa atamugambi bafitaniye wo kubana, mugo kandi ujya muhungu akaba asanzwe akunda ujya mukobwa, naho umukobwa wewe abavyita ubugenzi busanzwe, ategura ahantu ku kabare cyangwa se agatumira umukobwa muhiri wiwe kugira akamuzimana. Amaze gushika muhiri wiwe ikintu gikorwa niki, aramuzimana agaheza bakayaga, mu nyuma akaca agenda akaca yugara umuryango. Intambara ngiyo. Umukobwa naho byo bimeze gute ntashobora kuvuza induru ngo baze kumutabara kuko ari mu nzu y'umuhungu kandi niwe yizanye, yaje azi yuko aje kuramutsa umugenzi wiwe bisanzwe, ntiyarazi yuko ujya muhungu we yateguye ikintu cyo kumusambanya. Uwo muce wa mbere naho twoshaka tukawuhagarikira ngaho, naho hariho iyindi ntambwe uwo muhungu ashobora gukoresha kugira ngo amufate ku nguvu yo kumusohokana mu kabare kegeranye na hoteli cyangwa se kari mu hoteli akamusambanirizayo. Vyose no kuvuga ayo na mabi afatiye ku gitsina ku ruhande rw'umwigeme. Ndagushimiye cyane gose. Mbega ko abakunda kwitwaza ugasanga nk'umukobwa yafashwe ku nguvu, ariko mu buryo bafashemo ku nguvu kacu usanga abahungu bamwe kuba ariremesha ngo atsingo je twaravyumvikanye, kandi nivyo umukobwa mukundanye mushaka kuvyumvikana akabikwemerera, ariko wowe mwigeme ushaka kuvuga ati ngo ndakuze, ushaka kuvuga ati ngo ndageze, ngo ndafise imyaka ikwiye, ariko nagenda kubwire yuko aho hanze yuko hariho abahungu badafise imitima, ushaka kuba agukunda ariko ashaka kukononera, ashaka kukwicira ubuzima. Umukobwa cyangwa iyo mwigeme akuze simaka ngo murinde kugwana, ego hariho gufatwa ku nguvu murinze kugwana, akamufata ku nguvu kagwana, hariho no gufatwa ku nguvu mutarinze kugwana. Umubiri n'ikindi kintu, umubiri n'ikindi kintu, ni nka kujya wofata isumako ukayegereza impande y'iyindi, aho yewe urabifatanya, kandi mu gufatana nta mirwano nta miningarinze kuhaba, kubera rero umubiri ari kindi kintu. Umubiri ufise ubushuhe budasanzwe, uzufate umuriro uwucisha impande ya petrole ya essence urabingera dushahaka, uravyuba bizokwegana maka usange ca gitoro cagimaze kugira iki, camaze kwaka. Hariho rero ubwo buryo abakobwa abo bita ngo barakuze canke baramaze gukomera bafatwa mu ku nguvu muri ubwo buryo.
ukumva ati ngo je ngo nta nakimye ngo umukunzi wanje ngo twaravyumvikanye ngo yarampaye ngo vyagenze neza ngo twarabikoze ngo je gusa namufashe ku nguvu no reka atagufashe ku nguvu cyangwa utamufashe ku nguvu kubera iki hamaze kwinjira ikintu mu nda yiwe utangura kumihakana kweko utangura kumubwira ati ngo kuramwo ngo iyo nda mbega ubwo n'urukundo ntumva yuko ariko amwicira ubuzima ariko amonera ubuzima mbega Emma King ko bakunda kwitwaza ico kintu gwatsi ngo je ngo twaravyumvikanye ngo yarampaye mu neza mbere ico kintu nagishigikiye iki kintu je naco nshigikirana gato kuko we avuga ati yaraje wanje kandi mukuzi wanje ndabimusaba maho no mutekano aranyemerera turabikora ushaka kuvuga ati ngo ukose gufata ku nguvu uko gufata ku nguvu kandi guteye ubwoba ndashaka ari iki kintu kivugeko mbega guteye ubwoba gute uko abantu babitahura shavuga ati bon iyo mumvikanye n'umuntu mugapatara ikintu mukavyemeranya kuba rukuri ariko je ndafisemo akantu bita agahazi ndashaka yaho kantu kamaremwe ego ukuri uragize neza cyane ego kandi uri kumbaza neza gose by'ukuri iki kintu kiratangaje usivye yuko abantu bahora bavyumva cyangwa se babitahura ugutandukanya mugabo vyose biguma vyitwa ihohoterwa mwavyumvikana mutavyumvikana mu gihe umuntu warinze uja kumusambanya je ndavyitwa gusambana atazoba umugore wawe mutigeze mwumvikana ko azoba umugore wawe naho mwoba mwaravyumvikanye mukaja kuryamana igihe kitaragera kuko keshi jewe ndishimikiza ijambo ry'Imana nigeze kuvuga ngo Bibiliya ivuga yuko umufasoni cyangwa se umwigeme ni mbombovu idahwanije inkomezi n'umugabo nukuvuga yuko bisobanurwa iki umukobwa n'umunyantege nke vyumvikane yuko umuntu w'umuhungu cyangwa se umuntu w'umugabo wewe hari akantu ku kwikontrola kari muri we kugira ngo ntakorere ikibi uwo muntu asanzwe ari umugenzi wiwe vy'ukuri nimba bavyumvikanye bagashika yaho baryamana ego reka basi dubehe iyi nsiguro imibiri bose yabagoye baza kwisanga baguye muri ico caha mugabe ingorana ahantu iza kuza kuba ni hamwe ni hahandi nyene wewe waruvuze uti kuki amutera inda akaca mwihakana cangwa akaca yiyumvira iciyumviro cyo kwica kuko jewe icyaha cyo gukuramwo inda ndacita icyaha cyo kwica kandi ni icyaha kibi cyane kubw'ivyo rero jewe ndumva sino bivuga ko vyinshi urumva aho ingorane iri umuntu w'umuhungu kuko niwe aba yatumiye umukobwa so umuhungu abagiye wabo w'umukobwa hanyuma ngo basambanireyo nimba watumiye umukobwa ukasohokana muri hoteli cyangwa se ukamutumira muhiri wawe kora ibishoboka vyose wirinde kuryamana nawe ntuze kwitwaza ngo umubiri ngo wangoye nivyashika uwo mubiri ukabagora mukaryamana ingorane iza kuvamwo menya yuko iza kubi yawe kuko umugore ari munsi y'umugabo kuko umugabo ni watunga umugore ndagushimiye cyane gose ndashimira gose kungene Emma King ariko arayaga ikatuyagisha neza bisigura neza yuko urashaka kubukuze ariko umukunzi wawe amaze guhamagarira ahantu canke amaze kuguhamagarira iwiwe sibi kumutembera ni vyiza kandi murakundanye nimba afise intumbero yo kuzogutwara nimba afise intumbero yo kuzobana nawe nimba afise intumbero yo kuzokwerekana imbere y'Imana imbere y'abantu imbere ya leta nimba afise intumbero yo kuzokwambika impeta uyo mugabo canke uyo musore canke uyo muhungu uri kurinjira mu rukundo nawe ni wumva atanguye kukubwira ibintu vyerekeye igitsina uyonye mwamire kure
kuko igitsina ni ikintu gikomeye cyane gose, igitsina ni ikintu gihambaye. Ushobora kumva neza 100% yuko akwifuza, ushobora kwemera 100% yuko uyo muhungu agukunda, ariko nagira ndakubwize ukuri, umunsi yamaze kuhonja, umunsi yamaze kukwabira, umunsi yamaze kuryamana nawe, ndakurahiye uyo munsi nyene no musi ubwanko canke induru, umushwano uzoba utanguye wowe nawe, kuko uniyamara kukumva ukungene umeze akamara kuryamana nawe, azokwifuza yumve itandukaniro riri muri wewe n'irindi tandukaniro riri mu yundi mukobwa, kuko wewe icambere ahendwa n'amaso, amaze guhendwa n'amaso umubiri ukamufata, umubiri umaze kumufata akaryamana nawe akagusambanya, ni kuvuga yuko hazogera igihe atangure kubona abandi bigeme nabo yifuza kugira iki kuryamana nabo, abo bigeme nabo niyaryamana nabo azokifuza kuryamana nabandi kugira ngo yumve itandukaniro ry'igitsina. Nta tandukaniro ry'igitsina rihari, ahubwo ayo namabi. Ivyo ni ibintu dukwiye kugira iki kwamirira kure. Emma King, hari ikindi kintu kimbabaza, hari ikindi kintu kinshisha, ugasanga abo bahungu bariko barahohotera ubu bwana bw'ubunyeshuri abakobwa, ukumva ati noje umukobwa nivyo bivaye nibiharimwo, umukobwa agira ibintu afatirako, agira ibintu arabirako. Umukobwa ushaka kumuhendesha amafaranga, ushaka kumuhendesha telefone, ushaka kumuhendesha iki, edare kwantureke nivyo. Uyu mukobwa amaze kukwiyumvamwo akagukunda, iyo umukobwa amaze kukwiyumvamwo akagukunda, aho niho kenshi na kenshi abana bacu canke ababigeme bacu bariko baragirira ingorane. Ukumva nk'umuhungu nkanje wangana nkanje, cyangwa kumva nk'umuhungu angana nk'uyonye ariko arakunda n'umwana akiri mu mwaka w'indwi w'ishuri, umwana akiri mu 8, umukobwa agiye heza ishuri, mbega no bamara kumutera inda, no bamara kumonora ubuzima, azoba wande? Emma King, biremewe yuko umuntu w'imyaka 70 aza gukundana? Ego urashobora kuvuga ati je ndageze gukundana, nimba ugeze gukundana genda urabajya mu ngana, ujya mwigeme yahejeje ishuri, hama mupange ivya mariage. Reka gukundana n'umukobwa w'umunyeshuri akiri ku ishuri, nta neza umwifuriza, ushaka kumwonona. Mbega Emma King, woshaka kunsigura gute yuko ari urukundo? Ego murakoze, ariko jevyo sindavyita urukundo, ndavyita guhendana nka kurya nyene wariko urabivuga. Ku ruhande rwa mbere uko niko ngerageje kubivuga, ariko reka duhere inyuma mu mizi yavyo. Urabona abana b'abakobwa bacu bakiri abadoresa, yamaze gukwiza imyaka 17, 18, nawe nyine aba yamaze kwiyumva yuko ari umuntu akuze. Kandi ico gihe iyo umuhungu aje kumubaza, wewe amubaza nawe ne yarasanzwe afise intumbero yuko yarakeneye umukunzi, kuko yamaze kwiyumva yuko akuze, kigira kabira acakenera uwo bakundana. Amaze kumukenera rero, vyumvikana umuntu wese azoza kumubaza akagira amahirwe akamwiyumvamwo, cyangwa uwo muntu akaba afise utuntu azohendesha uwo mwana. Vy'ukuri nta kizotuma uwo mwana atagira ingorane. Hari ikindi kintu gikunda kutwicira ubuzima bw'abana, abashiki bacu, abana bacu, ikijanye n'ubukene mu miryango. Kijanye n'ubukene mu miryango keshi kirateje isibe mu bana bacu. Kacu usanga ubwo bukene bufatikanije n'abavyeyi batitaho abana babo. Iyo rero usanze ubukene ku mwana w'umukobwa adashobora kuronka ico akeneye mu rugo, kacu usanga umuvyeyi wiwe nawe ni ntaco yitayeho, cyangwa se ugasanga aravyitayeho mugabo afise wewe intumbero yo kwirukanka n'ubuzima kugira ngo arondere ukuntu bobaho, vy'abana akamera nk'uvyibagiwe gato. Ni hahandi rero usanga wa mwana w'umukobwa
atanguye kuzaragira ingorane. Ati agira ingorane gute? Igihe haje umuntu aza kumwihereranya nta kiza kwamira, aramwihereranya akamuyagisha, akamubwira ivyiyumviro vyiwe, akagenda akamuhindura nyene ikintu ciwe. Ikindi kandi akaca yongera agashirako n'uburyo. Umwana w'umukobwa w'imyaka 17, 16 naho bafise 18, w'umuhungu cyangwa se umugabo ronka udufaranga ukazura muhendesha 10,000, 20,000, 2,000 naho kiba igihumbi we warashima ukaba gikeneye. Nukuvuga ico gihe uza kuza gusanga wa muhungu cyangwa se wa mugabo yamwigaruriye ku buryo bw'uko n'umuvyeyi wiwe azoza kwitruva asanga wa mukobwa wiwe cyangwa se wa mwana wiwe atagishobora kumugarura, yaratwawe umutima nande na wa muhungu cyangwa se na wa mugabo. Ico gihe rero haba habaye ingorane. Nk'abavyeyi ikintu numva novuga, twari dukwiye kuza turaba hafi cyane cyane y'abana bacu. Hanyuma y'ivyo tubarondera tubaha kugira ngo bamererwe neza, bafungure, bongere bambare, bisige, bari bakeneye n'ikiyago cacu tutarabiye ngo je ndi umupapa cyangwa se ndi umumama. Kesha abavyeyi turakunda kugira ingorane yo kutayagisha abana bacu babigeme, eka n'abahungu badasigaye inyuma. Gasanga ibintu by'amabanga mpuzabitsina bo bavyumvira handi hantu ku bandi bantu, cyangwa se bakavyumvira hehe ku mashuri aho biga. Mugu ugasanga nta n'umunsi n'umwe umuvyeyi yigera afata ngo agende yicarike abana biwe bakiri batonye bajya b'imyaka 13, 12 kumuyagisha ibijanye n'amabi ashobora guhurira nayo mu kurangura amabanga mpuzabitsina mu gihe azoba agiye kubikora n'umuntu batangana cyangwa se naho babangana. Nuko rero niyo ngorane abana bacu bafise. Ndagushimiye cyane gose bakunzi ba Mico Talent TV muri ko muradukurikirana, kandi ndabakunda cyane gose kuko mubikora neza, ukungene mutwitaho uko bukeye nuko bwije. Hama Emma King, kugira ngo dusozere kino kiyago cacu, mfatiye kuri iyo jambo uhejeje kuvuga, hariho abantu benshi nkunze kumva bavuga canke bakunda kuvuga amajambo menshi bavuga ati ngo yanga umukobwa ngo harigiye ngusanga ngo ni ingeso ngo imurimwo. Uravyumva? Benshi niko kunda kuvuga ati ngo ni ingeso ngo imurimwo. Ugasanga ngo umukobwa ego wansigure yuko kenshi na kenshi abigeme canke abakobwa bacu bakunze kugwa muri zo ngorane bivanye n'ubukene buri mu muryango. Ugasanga ntaronka utuvuta, naronka iki, akeneye akakabura, ariko niyamara kuronka umuhungu amyegereza amuha utwakeneye twose, uyo muhungu ategeza kuzogira iki, kuzomwishikiriza wese, anamwigarurire amugire ikintu ciwiwe, igikoresho ciwiwe. Hariho n'abandi bavuga ati ngo none ko hari igihe usanga umukobwa ngo atakenwa abuze, ugasaka akarata karonka, amavuta araronka, agapafa karonka, untutse twankenegwa akaturonka, ariko ugasanga izo ngeso ariko arazijamwo. Ngira mpebuze rero abo bantu bakunda kubeshera abo bakobwa canke abo bana bato ngo n'ingeso ngo imurimwo. Oya, singeso iba imurimwo. Yaba umukobwa afise ivyo bintu abironka, yaba ari umukobwa ivyo bintu atabironka, bose ni bamwe. Ikintu kigenda kuvyica ni ikintu kimwe, ni wa muhungu nyene agenda kumwonona mu mutwe. Abe afise ivyo bintu, abe atabifise, ivyo onye bavye batamuronsa, urumva? Bose abo bose bononwa nabo bahungu. Kuki ugenda gufata umwana w'imyaka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kuduga ukamuhendesha ibintu canke ashobora kuba vyifitiye, nubwo yoba avyifitiye, kenshi abo bahungu nibo bagira iki, nibo bamwonona mu mutwe. Mwebwe mko muradukurikirana, ndabasavye kuri bashiki bacu, ndabasavye kuri abakobwa bacu, mureke konona. Era bicaye ko kiragwira, icayi ko kironona isi. Kubera iki? Kubera ico kintu gifatiye ku gitsina, bibaye kuri gafatiye ku gitsina, ugasanga umwana mutoya umiciye ubuzima. Umwana ari mu mwaka w'indwi atwaye inda, umwana kiri muri primaire atwaye inda. Ndashimira cyane gose ubutegetsi bwacu, uburongozi bwacu
n'igituma kandi ikiyo ndiko ndagivuga ndagishimangira nuko nabone baciyamirije nabo baragishimangira ku buryo haba n'ibihano ku muntu yakoze ico kibi akoreye umwigeme. Hariho igihano runaka batanze ndetse ico kibano mazogitanga hari n'umukenyezi umukuru w'igihugu umuhisi wacu Petero Nkurunziza, umugore wiwe umutambukanyi wiwe ubu akiriho Denise Nkurunziza niwe nzi yuko yongeye ko hari imyaka yongeye ko kuri iki kintu bakunze gukora cicaha cigihano. Nukuri iki kintu nukugihana kigahanirwa umuntu akagihasha. Apona kwitwaza ati ngo yanyemereye ngo arankunda, ego aragukunda kandi yakwemereye, ariko uri kuramwonona, uri kuramwononera ubuzima. Genda urondere ujya muntu mungana, genda urondere ujya muntu mungana ha muvyumvikane, nimwamara kuvyumvikana naho ngo kura mu mwavyumvikane ntuco bikora ngo kura mu mwavyumvikanye oya cunga umubiri wawe naho cunga umubiri wiwiwe hama mutegure ibintu bimeze neza, imiryango ikorane, ibintu bigende neza. Ndabashimiye cyane gose bakunzi ba Mico Talent TV. Iki kiyago ni kinini cyane gose nticohera gucinda basezeraniye nuko tugiye kuzobazanira ibindi bice by'iki kiyago kugira ngo mushobore kwagukirwa muri kino kiyago cacu. Bakunzi ba Mico Talent TV, hariho ikintu twifuza kongera ko mu gusezera, reka Emma King agica avuze. Ego murakoze bakunzi ba Mico Talent TV. Ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye. Ariko kandi je nagira ngo nongere ko kwaka kantu abavyeyi bacu, abavyeyi babigeme, twebwe abavyeyi basaza babashiki bacu, je nagira ngo ndabasabe akantu kandi tuze turagerageza imico y'ikirundi, ego turayemererwa kandi turayikurikiza nkuko bikwiriye. Mugabo ntivyari ngombwa yuko iyi mico y'ikirundi iciza kuza kutuboha mu bwonko kugira ngo tureke gutunganya ibintu vyacu twategerezwa gutunganya. Jiri kintu nagira ngo ndabasabe kandi muzokore, muze mugikore mwitanze, mutangure mwuguruke, genda muyagisha abana banyu babigeme icambere, mubabwire amabi afatiye ku gitsina utaravye umwigeme wawe ngo afise imyaka ingahe, kandi mu kubivuga ntubicishe ku ruhande kuko nawe yagiye kubikora abikora atabanje guca ku ruhande, kandi yagize ingorane zigaruka kuri we zikagaruka no ku muryango wose muri rusangi n'igihugu kigashikirwa muri rusangi, abana benshi mu mabarabara, abana batifujwe. Nuko rero murakoze, genda mudufashe tuze turahanura abana bacu babigeme kugira ngo bakure bazi ivyo barimwe. Ikindi kandi tubaho urukundo naho twoba dukenye cyangwa tukaba dufise ibikorwa dukora vy'ubuzi butandukanye, tugerageze tubaronderera umwanya tubayagishe tubereke ivyo bakwiye kubamwo. Sawa murakoze. Ndabashimiye cyane gose, ndabibutsa neza yuko iri jimo ariko murumva iri rya mbere difise micro, jewe nye mfise micro banyitaje do hama twari kumwe n'umutumire wanje Emma King. Ndabibutsa neza yuko inyuma ya kamera twari kumwe na David Harrison, umuntu aneza cyane gose ankora ku mutima. Ibi bintu tuko turavuga biriko bivugirwa ku rubuga rwa Mico Talent TV. Turabakunda cyane gose, mubane n'Imana, murakoze.